Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Mwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa hagati y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Generali BUNYONI ndetse no mukuru w'igihugu ndetse na yamirwi ibiri iri mu mugambwe CNDD FDD abitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza ngo bari barongowe na BUNYONI ndetse nabitwa ko begukira uruhande rw'umukuru w'igihugu. Kuva BUNYONI afashwe abanywanyi ba CNDD FDD bari mu gacerere ku mbuga ngurukana bumenyi ntaco benshi bakivuga, abahora bishongora mu gutukana ntaco bavuga, babona umukino batazi iyo uzoherera, ntibazi ko BUNYONI nawe ngo yoba agiye kwitwa umwasi w'igihugu akorana n'abakoroni, baribaza nimba koko hazobaho urubanza rwa kabiri canke ko bizoherera mu kumvikana hagati y'abavukanyi basharikanye aribo BUNYONI na Ndayishimiye. Benshi kandi baranibaza nimba BUNYONI azijana canke ko President Evariste Ndayishimiye ategekanya gufata n'abandi mu mpande zisharikanye ziri muri CNDD FDD uko ari zibiri. Gusaka BUNYONI benshi ntibazi ivyari bivyinyegeje inyuma, nubundi harimwo gukomeza kumutera ubwoba ko ahari ijisho rimuriko, ariko kandi akaba no kwereka babandi bivuga yuko bamuhereza ibikoresho bimwe bimwe aho apfungiwe, harimwo amatelefone n'amakarte SIM ko nabo imisi yabo iriko iharurirwa ku ntoke. Ariko kandi nanone ku ruhande rwa BUNYONI bariko barereka umukuru w'igihugu ko ataco ashoboye, ko abo yizeye bomufasha kuri dosiye bose nubundi arabagambanyi gusa. Ni mu gihe imiryango ija mu cyumba ca BUNYONI twababwiye ko ari 4, 3 yugururwa n'abantu 3 batandukanye, harimwo urongoye ibohero rikuru rya Gitega, utwari iperereza mu ntara ya Gitega n'urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega, hakiyongera ko BUNYONI we wugurura umuryango wa 4. Uruhande rw'abitwa ko begereye President Ndayishimiye rwarashimye cyane ifatwa rya BUNYONI, babona ko rigiye gutuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvuguruza, kandi nako vyatanguye kugenda aho abashikiranganje bamwe bivugwa yuko batswe ububasha bwo kugenda kuraba abanyagihugu, harimo n'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Lieutenant General de Police Gervais Ndirako buca. Ariko urwo ruhande nyene rukaba narwo rufise ubwoba ko abashigikiye BUNYONI bazoshobora kwihora, kuko ngo hari umupango muremure bari barateguye. Abo kwa Ndayishimiye baratinya ko ashobora kuzaduka bagerageza gutembagaza ubutegetsi, ariko bakizera ko atawo bishobora adashigikiwe na General Prime niyo ngabo arongoye igisirikari. Kuri iki kirabana no gutembagaza ubutegetsi vyarigeze kunugwanugwa ubwo umukuru w'igihugu Nyanicyo Evariste Ndayishimiye we n'umutambukanyi we bari bamaze igihe batakibarizwa ku butaka bw'u Burundi, aho yari yitavye inama mu gihugu ca Cuba ndetse akaza no kubandaniza urugendo rwiwe mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi muribuka ivyabaye kuri radio ni televiziyo vy'igihugu ubwo abacungera ico kigo ca leta bari bahawe amategeko yo kuvayo hagashirwa ko abandi gusa mu nyuma bakaza kwankwa. Bamwe navugwa yuko ibi vyari mu mugambi wari wateguwe na General Prime niyo ngabo ngo yaragiye kwihora Evariste Ndayishimiye kubera ko atari mu gihugu. Abandi bagahita banabihuza ku nirya kete umukuru w'igihugu yari yasize asinye akayihereza warajejwe kumugendanira chef du protocole d'etat w'ico gihe kuri bayirungitswe mu gihugu c'Ubuganda guserukira Burundi, nawe akarijana yorishira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buca kanka kuri sinya ngo azobiganira ko n'umukuru w'igihugu. Aho President Evariste Ndayishimiye agarukiye, Prime niyo ngabo araganje mu mabanga yiwe. Kuba President Evariste Ndayishimiye kandi ngo yarongereje umushahara abapolisi n'abasirikare ngo vyahaye icizere abeho ko abasoda batokurikira uwogerageza gutembagaza ubutegetsi. Gusa nanone siko benshi babibona, kuko bamwe bavuga ko ibi vyabaye nko kubahuma amaso, kuko benshi bari bagiye kurungikwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku masezerano y'ibanga yashizwe ahabona, yaragiye gusinyana n'utwara ico gihugu kuri ubu Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo baje kumufasha kugwanya umuhari witwaje ibigwanisho ubarizwa mu buseruko bw'ico gihugu M23.
Ico abo kwa Ndayishimiye batinya kurusha nuko hashobora kuba akarwi kagerageza kugandagura Ndayishimiye mu gihe inzego zose z'umutekano zuzuyemwo abakoranye na Bunyoni na bagenzi biwe, ngico ni ikintu gishoboka rwose uko inzego zubatse kugeza ubu. Urupfu rwa Ndayishimiye rwoha amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi atani ivyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Igihumuriza abo kwa Ndayishimiye nuko Bunyoni azwi nabi cane mu makungu, kandi n'abasendede FDD ubwabo bakamufata nk'umuntu yishima abasuzugura. Hari n'abavuga ko vyoba vyiza abashigikiye Bunyoni biyerekanye bose maze Ndayishimiye akabikura ko bose. Ikirero naco cananiranye cane. Uruhande rwa Bunyoni birazwi ko rugizwe hanini n'abavuga ko bari mwiragi rya nkuru nziza, narwo ruhande kandi rubonekamwo benshi mu bavuga mu mabi yo gusesa amaraso, intagondwa ziterekwa imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, abaterekwa gusubira kubona batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaranira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka mu Burundi. Bunyoni ngo ntibamukunda cane, ariko ifatwa ryiwe baribona ko rigiye kubaca intege. Kuva Bunyoni agiye ajanywe mu kibanza ciwe mw'ibariro rikuru rya Gitega, inama zo mwijoro zaratanguye, amatelefone y'ibanga aratangura gukoreshwa, mbere n'imbonerakure zigira uruhare rukomeye cyane mu kujana ubutumwa hamwe kandi buvana ahandi. Benshi bibaza nimba Ndayishimiye atari karagenda gahoro gahoro kugeza abikuye ko bose nkuko bigenda mu bihe nk'ivyo. Hari n'abatanguye kwishikana kugira ngo bacungure agatwe maze babonwe neza n'uwo bibaza ko azotsinda. Mu bishikanye imbere y'umukuru w'igihugu havuzwemwo Daniel Gerase Ndabirabe atwara inama nshingamateka, ngo yamaze kwishikana yegamira uruhande rwa Ndayishimiye. Nako kandi hari imvugo yakoreshejwe na Willy Nyamitwe mu gutuka abasaba ko uburenganzira bw'umuryango wa Bunyoni bwobahirizwa. Bikaba byarafashwe nk'ubutumwa ngo ahaye Perezida Evariste Ndayishimiye ati Perezida araba jewe sindi kumwe n'abanyoni. Amatati ngo ya nkuru nziza na Rajabu ni kimwe mu cahaye ikigo gikomeye cyane abasendede FDD, kuko benshi bahigiye kwiyobeka cyane. Ntawuvuga ntawerekana neza ahagaze, uwuzonesha niwe bazokurikira. Ndayishimiye ngo akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru gihari kuri ubu ni ukumenya niba Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugira nico kumenya abo bari kumwe. Gusa nabo biragoranye kuko kuri ubu ngo nabo bavuga ko bari kumwe cyane cyane abahurikiye muri wa murwi w'abajenerali n'ubundi bamaze kumwikurako, kubera ngo amajambo yagiye aravuga bamwe bagiye barafata ko ari nkayo kubamaramaza. N'amadisikuru yagiye aratangaza imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'amashirahamwe. Kuri ubu rero ntibisanzwe, Evariste Ndayishimiye nawe arekeka ko umwanya n'umwanya ashobora kuvanwa ku butegetsi. Ibi turacabikurikiranira hafi vy'idosiye ya Bunyoni ndetse n'abamwegereye, byose tukaza kugenda tubageza ko umwanya uko biza kudushikira. Nako kandi umupfakazi wahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yavuye mu gacerere. Umuryango wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege mu isanganya ry'indege na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ubandanya usaba ubutungane ko bwokora. Umupfakazi Silivana Ntaryamira yaragize ico ashikiriza kuwa gatanu mu kiganiro kubamenyesha amakuru cyari catunganijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntumbero yo kwibuka imyaka 30 y'urupfu rwa Ntaryamira. Ku ruhande rw'umuryango ngo naragerageje kurondera ukuri kuva mu mwaka w'1994, ariko vyabaye ivy'ubusa. Naragerageje ariko harageze aho ntakaza inkomezi, niko vyatangajwe n'uyu mupfakazi wahoze ari umukuru w'igihugu Ntaryamira. Uti nararungikiye ikete umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kugira ngo hashirweho umurwi w'amatohoza ataho yegamiye, ariko amareta yakurikiranye ntiyigeze ashira urubanza imbere y'ubutungane mpuzamakungu, mu gihe ONI ikorana n'amareta yose ariko idakorana n'imiryango. Abakuru b'ibihugu bose baranyakiriye. Umukuru w'igihugu wa nyuma yanyakiriye ni umuhisi Petero Nkurunziza, nawe yari yanyemereye ko hari ibigiye gukorwa. Nubwo biruko nta na kimwe kirakorwa gushika ubu. Tinzobandanya nsaba ubutungane n'inyuma y'imyaka 50 na 60 ukuri kuguma ari kumwe tutaravye umwanya bishobora kumara, niko yatangarije mu gisagara cya Bujumbura.
Muri ico kiganiro kubamenyesha makuru catunganijwe mu kwibuka imyaka 30 iheze uwahoze ari umukuru w'igihugu wagandaguwe, uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya we yagarutse ku mutima gukunda igihugu waranze bagenzi be basangira urugamba, akaba yibukije ko yashira imbere discipline muri vyose na hose. Ikibabaje ku bwa Ntibantunganya nta discipline hari mu Burundi, abantu baronona ubutunzi bw'igihugu butanahari, ngo yoba discipline yihe mu gihe hari abategetsi banyuruza amatungo rusangi kandi atakindi bita atari inyungu zabo gusa. Umugambwe Sahwanya Frodebu uracababazwa gushika n'ubu n'urupfu rwa Cyprien Ntaryamira. Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe Ntaryamira yavamwo agasaba leta ko yogira uwo yahoze ari umukuru w'igihugu inshungu y'amahoro n'umutekano. Gushika ubu ukwibuka urupfu rwa Cyprien Ntaryamira ni kimwe mu bikorwa nabi ngo mu Burundi mbere ntibinahabwa agaciro n'ubwo iminsi yo kwibuka abapfuye leta yayishize ku rutonde rw'iyihembwa. Umufasha wiwe aragerageza kurondera insiguro akanavuga ko umugabo wiwe yari afise umwete. Abantu ngo ntibigeze batahura ubwitange bwiwe kuko yarongoye igihugu amezi 2 gusa, ariko no mugabo yari afise ubutwari aranemera kurongora igihugu mu gihe yarazi ko ashobora kwicwa umwanya wari wo wose, niko mupfakazi yatangaje kuri uwo wa gatanu. Hari kandi ibivuga ku mafaranga y'ishumbusho yanyurujwe n'umushingwamanza. Cyprien Ntaryamira yaguye mu isanganya ry'indege yari imureruye na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bose bari bavuye mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Tanzania. Abashikiranganje babiri b'u Burundi nabo nyene baguye muri iyo ndege. Muri iyo ndege harimwo abantu 12 harimwo n'abaturuka mu gihugu c'Ubufaransa. Imiryango y'abarundi yari yarondereye iranaronka umushingwamanza yari mu rwego rw'abashingwamanza b'Ababirigi. Sylvain Ntaryamira yemeza ko umushingwamanza yaciye anyuruza amafaranga yose y'inshumbusho imbere yo kuva muri urwo rwego rw'abashingwamanza b'Ububirigi aja kuba muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, avuga ko ari ubusuma bweruye. Iryo sanganya ryakozwe ko amatohoza menshi cyane ayakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière hamwe n'abacamanza Marc Trevidici na Nathalie Pou. Amatohoza mbere yatumye hasohorwa imitahe 9 mpuzamakungu kubegere mpuzamakungu. Muri Kigarama umwaka wa 2018 abacamanza ba Jean-Marc Haribo na Nathalie Pou bemeje ko atacabaye atabirego vyerekanywe bihagije byavuye vyemezwa na sentare gasambura manza muri Ruhuhuma umwaka wa 2022. Abaserukira CNDD-FDD wahoze ari umugwi w'abagwanyi b'abahutu wikomeje inyuma y'urupfu rwa Ntaryamira ngo bama bifuza ko leta y'u Burundi n'ubundi nayo irondera ukuri, ariko umupfakazi wa Ntaryamira ntaryo umunwa kubijanye n'ishumbusho. Igihushane ngo kuvyo abantu bavuga. Cyprien Ntaryamira tubibutse ko yarongoye Burundi hagati y'igenekerezo ya 5 Ruhuhuma gushika igenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'igihumbi 1994. Yarazwe igihugu camaze gutabagurwa n'amatati y'amoko. Abahutu n'abatutsi nyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yari yatowe Melchior Ndadaye, uwo yari yashikirijwe amabanga ku igenekerezo ya 10 Mukakaro umwaka w'igihumbi 1993 nawe yicwa ku igenekerezo ya 21 Gitugutu uwo mwaka nyene. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzikiranwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi bawe kandi ababereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo iriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezo igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.